Mwaramutse sinari mperutse gukizura ariko uno munsi ngize ntireka nsubire nkizure kandi n'amasaha y'umugoroba hano nibaza ko amasaha yo mu gatondo mu Burundi no muri Europe nce mvuga kuri titre burya koko turi ku kivi kuko d'abord iyo ni slogan abarundi bavuga ngo turi ku kivi cyo ni kimwe icya kabiri hari umuntu yanyandikiye avuga ngo mbega ngo nanze ko hiyo badakoresha amaboko nari kwerekana ahantu bariko barademolishinga bariko barasambura inzu hari abantu cine n'abafokasinze ko hari abantu bangahe bariko baragira imbaho bazipanga ahantu hanyuma icya gatatu mvuge kabisa kuri ayo madefile aba CNDD bamamwo aba jeune bimbonera kure bamamwo amadefile ni menshi cyane. So nchomba kintu bita productivity burya iyo muvuga ngo igihugu kirakenye igihugu kiratunze igihugu kizotunga igihugu tubujije imfashanyo nibi mu bisanzwe equation ya économie ni très simple au moins mathématiquement parlant equation iri simple ni production hagira production kuko ufata tuyishize kuri famille canke ku muntu hari amafaranga winjiza hanyuma hakaba n'amafaranga wasohoye hagasigara ayo ziganya y'intega bizoza. Très simple. Ayo winjije ayo usohotse ivyangombwa n'utundi usigaza tw'intega bizoza canke tugufasha mu gihe ca urgence ibintu nk'ivyo. Bo tufashe ku gihugu rero urabona ko umuntu aronka amafaranga ageze gute hanini ni gukora. Nta umuntu yo kubaka famille yiwe canke budget yiwe kugusega uwo muntu yubatse budget nabi. Bije uyubaka kugukora urazinduka ugenda ugakora kago umushahara dufate 100,000 ukariha inzu 100,000 ngahe ukari ivyo kuya 100 ngahe ufise umukozi ukamera 100 ngahe ukasigana 100 ngahe ubika mu gihe wowe ugwaye canke mu gihe hoba iyindi urgence. Igihugu ni production nayo igomba kugwana production ishobora kuba ari nk'ubwo butanye n'abavuga ariko na cyane leta ikura amafaranga mu makori y'abantu hanyuma amafaranga niyo ishikoresha mukora ivyo bitara mukora ibiki hanyuma ikakoresha mu gusuma ibintu batarima mu Burundi hariho ibyo by'amapetrol n'ibindi. Mugabo no musivuga kuri leta ngo bavuga ku bantu muri rusange. Umuntu abafise amasaha aharuye ku munsi amasaha 28 muri 28 urakuramo amasaha 10 kumbure munani yo kuryama benshi barekomanda amasaha 8 yo kuryama hasigaye 16 muri ayo kumbure hamwe amasaha atacuri kurakora uri kuraba televiziyo biki ariko ku munsi hari amasaha haruye ariko atari make ushoye kuyavyaza umusaruro. Ibihugu rero kugira bitera imbere haba iyo production nayo izotegwa inzu imbere n'amafaranga isavye niyo kiyasavye dufate nka le plan Marshall en Europe après la deuxième guerre mondiale dufate le Japon après la guerre aussi dufate la Chine la Corée du Sud Singapore muri myaka 60 canke gutyo irangiye vyazamutse n'ivyo wironse amafaranga yabaye injecté ngoresho tema injecté ko ntiyane sisema imfashanyo avuye muri Europe cyangwa muri Amerika ariko ikintu cyabafashije ni productivité gukora. Sinzi ko bashinwa kiri mu Burundi muga kuri bagaza ujyagaza muvuga ngo yaraharo amabara menshi yakogwa n'abashinwa. Sinzi ntuzeye contrat bafitaniye ntibombaza muga bashinwa twarabatwenga tugiye mu misa dimanche bo ugasanga bariko barakora kavuga abo bwoko nibiki niko bameze muri Chine bariko bakora du jour au soir. Narabaye muri Vietnam mu gihe ca Noel mu gihe vya Noel mu bihugu vyinshi abantu bamara amezi 7 baruhuka. Muri Vietnam umwaka wose basi imisi 5 bita ngo ni Tet holiday mu kwezi kwa kabiri gutyo niho umenga abanye-Asia benshi bafise umwaka mushasha wabo ni imisi 5 gusa niwo wonyene munsi basiba gukora. Dimanche samedi baba bari gukora abanyeshuri samedi baba bari kwiga dimanche baja kwiga kuri du soir canke kwiga ivyongereza work n'ahandi uzoja usanga abashinwa ari nk'ubu ni ku mugoroba no gutemeza amaduka amaneshi yuguruye n'abashinwa n'abahindi barakora gukora
niho ushobora kuvyaza umusaruro. Nta yindi nzira kiretse ufise so yarakiza akagusigana ibifaranga ntiwombaza. Mugabo ku muntu asanzwe hariho umugani w'igiswahili bavuga ngo mutaji wa maskini ni nguvu. Donc umutahe w'umuntu akenye ni nguvu ziwe. Inguvu rero ukuzikoresha mu bintu vyunguka. Iyo ufashe umusi ukaja gutegura defile, mukaja mu misi muja mwitegura ngene muzogira defile, uja kuri stade ukubita defile ibibada abantu, ivyo bintu bivana mwiki? Zija nguvu wazitakaje wazononye, wari kuzikoresha ikintu wavumbwira uti oya ino nta kazi kahari turashomereye. No, keshi na keshi okay, zivuga nka neva ngo ntabishomere bihari, nta hari binebwe. Urashobora gushomera n'ivyo, mwe ushomera no kuvuga nta mafaranga uri kurakorera, ari akazi karahari. Kuko akazi sagwa amafaranga gusa, hari n'akazi kaguprepara kurondera akazi, kurondera amafaranga. Okay, bo jende muri technology. Muri technology yo akazi yo gaheze, ndiko ndarondera kandi mba ndi umunyeshuri. Hari programming languages, programs zo guprograma na zo guprograma zishika 100. Ntushobora kuzimenya zose, apene ubuzi zibiri gusa. Genda wiga urundi, nizo zibiri uzi ntabuzi uzivyimbitse. Ufata ujya mwanya udafise akazi, cugena kuri internet nko kuri twebwe kumba duse internet no mu hundi biratangwe kuhaba. Nisha kuri internet nyiga yini technology, nyiga AI. Ubu hakuna ifise umwanya muto yinshi tubona amaze ntasora amavideo kuri YouTube. Nariko ndiga ntuzeye ikibinta cyber security. Ni industry iri kirakura, bamwe baza kwizokomera gusumva izindi industry muri technology. Hari vyinshi ntarinzimo, ndiko ndavyigisha. Take that time. Urasha kwigisha ibintu vyinshi, ntabwo ari lazima ngo mwarima kwigisha. Kandi ntumwe ngo ni internet nayo haba ibintu vyinshi wo kwiga. Iyindi kaje vyashikiye, hari kuntu nize twaziye melete, mugabo muri seconde biba ngombwa ko nja muri scientifique, siniko ndabirandirako. Mugabo nkamenye yuko muri leta tutiga matematike nyinshi. Donc mu w'icumi novuga ko nize naco kimwe n'abandi, mubona bako na mfise retard ko donc mu mwaka w'icumi na rimwe na uhomvye du point de vue science. Muri leta nabo twiga chimie na physique na mathématique. Kubera ico je nafashe vacances zanje ndiforsa niga trigonometrie nk'akarorero. Nari mfise zijya tableau trigonometrique ajyama angle bavuga ngo ari significatif, yose ndayafise mu maboko. Nagenaga karatasi kazingazinze mu mufuko no muri toilette nicaye nkaba ndiko ndagasoma. Urumva nta internet yari ihari, mugabo hari ibitabo, nta n'ibitabo byabiyaye wanashaka byantu twitanga ibinjana. Ukagenda ku yindi shure uzi bigisha neza, ukamunyeshura higa ukamusaba igikaye yahejeje cyo mwaka weze, ugataha ukiyigisha. Urumva ntuzeye twebwe kubera twiga muri crise, hariho ivyigwa tutamarira neza. Ndibuka muri première encore je kora concours ntuzeye ya examen national, cyo nta examen yari hari twakinde examen. Nta hariho physique nucléaire tutize, hariho n'ikindi muri mathématique probabilité et statistique, naho twize ni chapitre yari ya nyuma. Mugabo je ndavuga nti bon, uko biri kose no vyigisha nkabimenya. Narigishije probabilité, ndagenda examen ndagitora. Wigisha mukinjana wakuyehe wasavye undi munyeshuri yiga kwindi shuri. So endeto unayivanyeho, hari ibintu vy'ibinjana, hari ibintu vy'ibintu wokwigirako. Harimo nk'ivy'indimi nk'akarorero. Indimi bashaka kuyigisha, ico Giswahili bashaka kucigisha, Icongereza bashaka kucigisha, Ikirundi bashaka kucigisha. Ahandi kuvuga ku muntu avuga ngo oya ngwino nta kazi kahari, habuze akazi kaguha amafaranga, muga ikintu ukora coco ntikibuze, igikorwa nticobora. So hakwirwa muri ivyo bintu vyagwasira. None nk'ivyo bintu vy'amadefile muntu bizobashika rena hehe, bizogufasha iki? Ubivana mwiki? Aha ni nk'ubu bwije nk'ubu muri kino gisagara, ngiye muri centre ville nsanga abantu ba professionnel. Ubu namwe ngaruka ku bantu b'Ubujumbura cyangwa ca Neva, abantu b'Igitega, abantu mu muji, bijyana vyo gusoka bajya ku kabari.
reka da abantu bakunda kuja ku kabari ni abantu b'abafundi kumbe ko babiri bakora kandi ata bintu by'umutwe bakoresha amaboko nibo kenshi na kenshi usanga nk'aya masaha bagiye ku kabari abantu b'abantu qu'est-ce qu'il faut abanetwere ico bakora nk'ubu ugiye mu muji usanga bakoraniye ahantu bariko bariga ikintu ari nka meetup ari nka conference ikindi kintu bariko bariga technology wabo bariko bariga ingene bakora amafaranga bariko bariga aho trend zigeze donc mu muji nk'aya masaha usanga abantu bavuye ku kazi baciye baje mu bindi bintu vyunguka abandi bafite icyo tengo na side hustles utumize duto bo ni nk'ibi dukora vy'ama YouTube ubikora ari uko uronse umwanya akazi gaheze kandi ikindi nko nyene nk'ivyo YouTube ikangire gutya urashobora gukora social media no gutegura amafaranga iraguha abagenzi irakwigisha kuvuga ariko uyikoze neza urashobora kuronka amafaranga nkunze kuyisuzugura ino kubera amafaranga yino ataca kumarira ukoreye ijana rimwe uba watakaje umwanya wawe mugabo muhundo nonse nk'ijana ku kwezi c'est pas grave ashobora kukugura ibintu bitari bike donc hariho ibintu byo gukora gusa abantu ntibabibona abantu babiteze nyene ngo bakora akazi officiel hanyuma urashobora no kucreate akazi kiwawe kumbure ico naco nyene kiragoye mu Burundi ariko urana ko arabe bishoboye Annelise bonye gato mbanze ndishure hano I think I got it wrong. Sorry, my bad. Okay, hariko ndikondari hano. One. Okay, thank you. Donc akazi ushobora kwirondera nakahe akazi ushobora kwironderera ni nk'inyene vya social media burya abo bantu bo naganda babwire nka journalisme ubundi sizugo umuntu uze journalisme ntabwo ari mwuga uri protege kujya kumuroya ubona ko udashobora kwiyandukiza ngo guserukira umuntu ngo ucimanza ushobora kwiyandukiza ngo kuvura umuganga nka medecin mugabo journalisme ntabwo ari umwuga uri protege ntabwo ari lazima ngo uje kuri école de journalisme ushaka kuba umu journaliste abantu bose abo bamukubito kubasha kwariza journalisme mwashana ko ataye bize ujya homme de changement ashaka kwariza journalisme mugabo nashaka ko ataye journalisme yize bashaka kwa journalisme de toi-même urumva ako nakazi uba wikreye wenyene bajya abantu bari koreye akazi kiwabo kandi keshi na keshi singomba ngo uburi umuntu cyubwenge cyane uzi ibintu byinshi wewe urashaka kuvuga ivyuzi harundi muntu atababizi mukabisangira ibintu nk'ivyo medantureka ujya manyi umuntu aba ari guta bajya mu bintu by'ibintazi ujya n'umwanya ubutaka mbon kija kuri cya kabiri cyuko tuvuga ngo abantu bino bakosha amaboko hamo ibintu by'abarundi bidadaza ngo jewe papa ari mwarimu papa ari directeur papa ari kinaka ngo sinoze n'amasahani bijyana n'uburofu batagira uko bungana okay muri kino gihugu ndataka kubona nk'ike Town jewe ugasanga umuntu w'umu professeur université ari babiri bose ba professeur université atamukozi wase muhira bagataha muhira bakoza amasahani bagateka ugiye bakakugaburira bakoza amasahani bakaja kuryama mbonye nakavyikorera bafise abana abo bana ugasanga barazi gukora ibintu byose byo mu nzu barazi guhindura ipine mu modoka barazi koza imodoka bariyogereza hageze gukata ubwatsi barabwikatira ino weekend abantu bose bariko bakatubwazi biwabo ego nivyo bamwe sinzi ko navuga binebwe bahitamo kubukatisha mugabo hariho majorite nyinshi barabwikatira bo hakari kiri bita DIY
do it yourself, aho c'est pas toilette izimye, kitchen ibomotse, kusiga peinture urayisigira we mwenyewe, ntacyo bigutwaye, nta kintu na kimwe gutwara kwisigira peinture inzu y'uwawe kuko zikora ubwo bukorikori. Sinzi ko murakora n'abazungu ngaho baza gukora mu ma Oxfam n'ahandi, usanga umenga abantu bazi ibintu kubera iki imodoka ipfuye uzona ariko yiyaranje ukuntu ayikora. Donc abazi gukora utuntu tw'amaboko utwatiye baki batoyi baki mu mafamiye, nta mukene bose usanga muhira iwabo akora udukogwa iya gukoresha amatools, umusumeno, ibiki ukatubwate ngo nabivuze. Ivyo ni bintu abantu biga bakukura bazi gukora, kandi yakira atakira ivyo bintu aravyikorera. Okay, guteka hoho c'est un art. Uri umusore ukabazi guteka inkomo za gutangurana. Okay, mais guteka c'est un art. Abantu uje guteka uburi umuntu wubashwe, waba ubikora nk'umugabo wawe ko mu chef canke ubikorera muhira witekera famille, ni ikintu abantu baba bakora muhira zi wabo, atavuga ngo barabuze ngo barakenye. Niko systeme yubatswe. Okay, systeme yubatswe nuko barakora bagakoresha amaboko yabo. Ivyo byo kurarama apana. Ariko nashaka ngume mpagaze ku bajene, mu bajene ivyo bintu byo kwama ku madefile bizobasubiza inyuma cyane, kuko isi iramaze kwavanza gose. Sinzi undi muntu yavuze ngo ndeko kwareka mu Gifaransa ngo ntaje université ntibazi Gifaransa. Ivyo c'est inexcusable. Tu vas kurangiza université ya Gifaransa urize mu rurimi ruhe, abize gushika mu 10 kwera ko bavuga Gifaransa, ntubavuga ngo marimo cyatwigishije naho nyene ko ndamukibona n'umujene nkawe kumbure na ni generation y'ubu kukata kwigisha. Ariko rwate kwigisha kuko ujya mwanya uvuye mu ishuri uja ku madefile aho wogiye mu bitabo. Tori bitabo umaze gusoma bitabo bingahe? Kamwe harimo amabiblioteke ya no hino. Harimo ama livre audio uri kuri YouTube kandi igitabo byinshi by'abanditsi ba kera barashize mu audio birahari. Hariho bita Projet Gutenberg, mu bitabo byinshi by'ama classic bisome vyumvirize. Niba udashaka gusoma udafite umwanya wo gusoma ariko muri kura nk'ubugenda ashaka kuwandika natembera kunyene mugone ko numviza audiobook, soma très intéressant. Donc productivité niyo nzira yonyene ikura umuntu mu bukene. Rero kwa mwaranze imitsi muri ko muragwana mujyanira ubusa, usanga byasuje inyuma ku buryo hazogera igihe usoko cyo bashashitse nushoye kurango kazi nikakimutunze kwa gihugu en principe bose babaye abantu batekora producer batunze gusa no gusaba no kwiba n'ibiturire n'ibiki. Ivyo nishobora gutunga igihugu, wogitunga gute? Igihugu kigomba gukora kikagira ibintu gisohora en terme ya labor canke ya service canke ya produit, hanyuma amafaranga agasukira mu gihugu, hanyuma komusa economic agoma ikura. Mugabo ngo economic tugoma tuyishinkinga mugabo tuyigabure abantu batari bagwira ntibishoboka, c'est impossible. Yo equation ntishoboka. No mpamvu n'ubu abantu benshi bakora mugabo ugasanga bakora ubusa bagasubira kuja kurima. Kenshi na kenshi urumva usanga bakoze double, ko nubwo kwigisha neza uba wiriwe kwishuri anyway wiguhagaze ugafita mu rugo uja kurima, c'est pas bon. Vyasaba yuko ukora utashe umuntu akamaruka akeneye kuronka extra. Mugabo umuntu avuga ati jewe narizika cyo kwaswari bavuga ati jewe biburankuye. Abantu benshi bashaka kubatira gukora batashe bagaca biruhukira cyangwa bakaje mu yandi maproje iwabo, mugabo atari yo kugura ibiyoba, atari yo kugura umunyu n'amavuta. Aye proje gute bon, c'est pas gendo mwarimu nta wundi mwarimu afite imodoka akeneye kugura imodoka nuko nzorima nuko nzokorora nuko nzogera igihe ibintu nk'ivyo. Mugabo ashaka kuvuga ko igihugu kitari productif cyose globalement atakuvuga ngo ico gihe ucu usanga umwimbo ntubonetse waba individuel canke umwimbo ku gihugu muri rusangi, bigaca bituma abantu baguma mu bukene, igihugu kiguma mu bukene. Okay, hano hantu shize muri muntu rinde nizeye ko atambonera kure zihari. Okay, live indi phone reka ndayatse kugira ngo mbone aho ndiko natambuka. So nico nakora vuga abantu mwe abantu bareke kuba abanebwe. Kuri phone nta gihinduka. Okay, ndafise hariho limiyeri imbere yanje.
donc ubunebwe je no bakora ubunebwe kandi ko ntimu encore une fois ndatahura ko atabuzi buhari mu bihugu vyinshi mugabo kandi abantu bamwe barinenaguza abandi baba banebwe nkivuze kwinenaguza nyene je harimo abantu mpora numva bari ruguru bakavuga ngo twebwe ntitwashoboye kuja i Bujumbura ndamubwiye none wowe kuko uguma ku gatumba kandi ugiye Bujumbura wari kuronka akazi par exemple avuga ngo no ngo urabona aho harikira kumbura ni Bujumbura nta buzibukiyari ngo urabona ngo Bujumbura ngo noshikira kwande look at this dog. Oh, easy bro, easy. He's good. You're so big, man. What a dog. Good night. Bo ikibwa kinini hano bazungu bakunda ibibwa kubi. Mugabo ntibijyana kandi babiteye incabara bicandagishije ntabwo umuntu agira. Niyo kikuriye ntacuba. Anyway, kigusemuye gatoyi kamwe kikuriye kanini yaza ko babara. But anyway, donc abo bangahunga babwira none mwebwe Bujumbura ngo yango tworara kwana shaje Bujumbura ndaza abantu b'abanyagihugu abanyagihugu batize no mu wa mbere barahabaye mwebwe hananira kuba gute kandi bahabaye batunza abagore ruguru bigisha abana mwebwe amafaranga yo kuba mu gisagara hanyuma gatora iminsi mike ukaja kuzungura kurondera akazi bikunaniwe ngo yango urabona ngo bajya ngo ubuzi bakora gute mon frère uri umuntu udafise akazi nta kazi nakamwe kutokora muko muri byarahindutse ubu ndabona umwana acibwe ngo ajya gukora je nta kazi ntakoze okay haruze ntarakora mugabo numva tasansi bifise uko d'abord ni temporaire uragiye Bujumbura niba bikora imizigo nimba bakora ipama nimba ari gushona n'importe quoi uragakoze uravuga na boss uti bo jewe cyangwa aho mukorana jewe nzoza nkora kuva ku wa mbere gushaka ku wa kane kwa gatanu nje mfata off kwa gatatu kwa mungaruke nkore hanyuma uwo munsi wa gatanu abari munsi utembeza amadosiye sepa nimba ugiye nko kuri eglise nimo abantu baba bize niho ushobora gusanga ababosi bahari uragira abagenzi komsa ukashobora kurondera akazi niba amadosiye ujana niba ari certificate kenegwa uri mu gisagara uri hafi yaco ukasakifia uwo mwaka umwe kugira ngo urakoro nk'akazi kazima ngo yango urabona ngo bajya bikogwa so nico nshaka kubagira abajene muze muca amaso ivyo kuvuga muri ko muratamba muvyina eske iyo uri kwidefile ukabona ko kubitira saruto abantu bicaye hariya muri tribune we ntugira umujinya ati sinanje yana nicaye hariya ndabuza kwicara uri kubakubitira amasaruti uri kubakubitira amasaruti y'umwana wundi mugabo we ntubumva ko maramara arando no je neza ko nakanyarega mu barundi kaheze James akanyarega bo kugarira gukubita saruto ni muntu no kwibaza impamvu jewe nanjye ntukukira ya muri tribune nanjye bakankubitira saruto I don't know je no vyibaza ndavuze ngo abantu nibangane mugabo ico kibazo no cibaza ariko na cyane nkibaza nti ibi bintu ndiko ndabikuramo inyungu iyihe ibi bintu biri kunyungura iki ibi bintu ndabisivye no homba iki ibi bintu mu myaka 10 bizongeza hehe ukaba umuntu ufise ambition faut avoir une ambition iragufasha kuko no mu gihe utayishitseko hage ushika usanga washitse hagati na hagati nibo bavuga uti jewe nkeneye ko nzo kubaka inzu Bujumbura ko mugasanga bayubatse kugwa kuri mu Rumonge nibo bavuga uti jewe nzogura indege wasanga guze imodoka nziza you get somewhere kwera iki ko wafise ambition mugata ambition ufise ntawugera kuko ntawugera nta wari ufise uri kugomba kuja mugado honde ambition rero ugashirako strategie na uvuga uti bon jewe nk'ubu ariko wa gatanu cyangwa nafise akazi ujya mwanya ncinda ukoresha iki strategie niba nkeneye ku networking n'abantu bande nshobora kugira cyo banyunguye atari babo oma banyutungurana ati mbega burya wowe uzoja hariya ryari uha umuntu wowe yagiye hariya
uko kuganira agatinda karonka ibisubizo vyiyaje. Bone kuvuga nihereye ko jewe yo nagiye nja hose haba hari umuntu yambanjirije nagenda nisunga, atari umuntu upfana ikintu, atari umuntu twaniganye, ari umuntu namenye twamenyaniye aho hantu turi. Kubera iki? Muri network yanje ntabwo yari network y'ukunywa inzoga gusa cyangwa network y'imigambwe, yari network y'umuntu uvuga nti uyu muntu afite ivyumviro bizima, kumbure dukoranye nogira ico nzovamwo canke nawe agira icavamwo tukungurana ubwenge. Okay, buretse ndama comment yanyu. Merci udutembereze nibaruherutse, reka ngende gusenga genda usenge mwana wa mama. Morning. Umurundi mu mahanga yitwa useless, ugasanga uwo akubwira useless ni wa mitani wa Murundi job zetu vya sasa hari bagenzi. Sinzi shaka kuvuga mbone buri kuvuga ko mbone Burundi amfete ntuzeye iyi mpano ndiko ndayahana ari Burundi mwana bari hanze, no kubwira yuko navyo sanga dufise reputation abantu tudakora, abantu babirabura en principe ejo turahugiye nk'abashino n'abahindi nino mugiye gutangurana akazi no mushino n'umuhindi, abantu babaze ko uri umwirabure wowe uzoburirezi, umuhindi ari bazogakora neza cyangwa umushinwa, usanga niyo reputation kidukwirikirana malheureusement niko novuga nino abantu bazi ko uri umushinwa ari umuhindi wowe ukora cyane, uri umwirabure utazi gukora cyane. Bo niko biri, simvuze ngo nabana bari hanze n'abari hirya twese twoza tubigishanya. Okay, bo simze wavanze Iswahili n'ikirundi mugani waza ko nataho ico washatse kuvuga bwana Edgar. Puis aho mukuriha ntimutonda, ndazi ahantu barinda gutonda bagasinzira mu mabanke baje kuriha ibaze. Mboje gutonda ndatinye ibintu byo gutonda rero je nigenge ndahantu dufate nkagiye usanga nka weekend hari abantu by'ama special nsanze abantu batonda nisubira inyuma, cyane byo gutonda ntabyo nkunda pe. Bo gutonda burya n'ibintu byo kwerekana ko banatakazi bafise cyangwa gusuzugura umwanya wabo, ko ino bavuga ngo time is money. Okay, mbo kuri banki ino nta bantu batonda, uja kuri banki gukora iki? Ino nta muntu akija kuri banki kiretse ufise franga vyinshi transaction nini, ino urashaka kugura inzu wibereye muhira. Okay, ino bo je ejo bundi nageze kugura inzu ndi mu gisagara, ndimo ndayigura mu kindi gisagara ntagiyeyo, no kuvuga ndagiye mbonye inzu kuri internet, nciye nsaba umuntu turanegosie ibeye n'umuntu nyene iyo nzu, turabivuganye kuri telefone. Bo haba hari mu agence quand même entre, hanyuma randukiye contrat ndayisinya electroniquement, ngaca ndongika umuntu wita ngo ni inspector kayaba kambwira ati haya kabaza na natakari ntako, ugacuhereza impapuro kuri email umuloya, no agacavuga nundi muloya hariya vyose birahera. Ahubwo umunsi wo kusinya jena nibere muri Philippines, banubwira impapuro nibere hariya ndazimailinga back. Ibanki ni kwa kundi waje kuri internet ukaja muri formulaire uti je nkeneye inzu yo muri banki bakaguha amafaranga, hanyuma amafaranga ukagura. There is no nta ntuzeye. Did you guys find a movie? Yes. Nta muntu numwe muhirwa muravuga ngo nta bitero cyo kuja muri banki, bisigaye ibintu byose ndi handi hakuri internet, bimwe ni automatic payment, byo kuri inzu, byo kuri ibiki no gusoma ushatse usoma kuri internet bakabikuka ida bakabikuza n'cyaje kubitora, hanyuma ibindi ugakoresha ikadi ya ugakoresha ikadi. Nta muntu atonda kuri ukeneye amafaranga kuri ATM, ukeneye cash, ariko cash ino nta bantu bagikoresha cash. Nja muri Australia nabiberetse, mfise ama cash naguze
amakashi nakiriye kuri aeroport n'ubu ndacyayafise ngaha ajya amakashi ntabwo neza ndayakoresha kubera nta ibihugu byinshi ubu nta makashi bagikoresha ajya amakashi yari $50 nibaza ko n'ubu narayatahanye kuko nsanze nta hantu na hamwe hansaba ko nishura nkoresheje amakashi sinzi ko iyo video abantu bayiravye ariko nayo nta mirongo yari ihari kuko habara amagishe menshi bari kwakoresha voilà zari notizi yose nayagarukanye ndayakoresheje voilà 2020 atanu 2025 nayatahanye yose kubera nta makashi bakoresha so nta muntu ajya gutonda kuri banki there is nothing to do nta kintu jaze nk'imyaka myinshi ntagiye kuri banki ko nta kintu cyo gukakiriyo kandi nabwiye ko nashoye kugura inzu nagusha n'inzu ntagiye kuri banki voilà nuko niho technology igeze nta bintu byo kurigura ajya gutonda imirongo nta biro abari gutumanya gutesha umwanya abantu. Alright, let's see uja kwivutigeza tangura no afete nyo navuze ko ubuzima bundi afete iyo ntuzo ya unemployment mundi rarenze mugabo kandi uciye uja ku madefe no kumarigara naho ucutakaza na capacity yukuba umuntu uzi gukora na capacity yo gukora ucitakara nyo navuze ko uca wikiritiva ukuntu wikiritiva uzi yuko nyambari ba Mandela bande ba Mugabe bagiye baronka ama qualification bari mu magereza byasira bazungu bafunga neza naza ko muri Afrika tokomera kurondera ama qualification uri mu igereza mwaje kwereka yuko nubwo atakintu bari ko barakora kandi bari kuguma bidodomati turafunzwe bo bace bakoresha uwo mwanya bakorera ama qualification bavuye bafise ama licence n'ama doctora muri prison pour dire que wani muri libre ntaco buza ko ushobora kwiga ibintu bingana na licence en fait ushobora kwiyigisha wenyene ku buryo umuntu afise lisansi togukanga nagenda kubwije nta muntu afise lisansi muri filosofi yo nkanga kuko twogenda ahantu muri interview no naje no amanota yo yandonkana so urashobora kwiyigisha ikintu kuri niveau umuntu afise lisansi togukanga kubera wavyigishije wenyene meme n'ibintu by'amasiyansi kuma amasiyansi aragoye ko utafise ama laboratoire n'ibiki kumbura ibyo biba complex mugabe ibintu by'amantu ze no gusoma no kumviriza ama commentaire ya professeur c'est tout sindiko ndagayabiza ama lettre mugabo tuvugisha kuri nta materiel yindi bafise kuri université nka kujya muri science bafise ama laboratoire n'ama equipement nk'ama oscilloscope baba bafise byose ngo ntiwo kwigisha usho kwigisha programming language ukayimenya cyo kimwe n'umuntu yagiye kuri kaminuza bariga amateore menshi kumbe ntiwo muhamvya mugasha kwigisha bitari bike nko kuma ordinateur kuma computer nashitse mu nzu akoze cyane ya nashitse mu nzu aho mukuri hani mutonda bon ya ahantu hajya ntari kuri banki mugabo hari ahantu batonda mugabo pana biteye isoni pana mirongo y'iminota 20 ya inone mwijoro of course okay biragora gusoma comment sindamenye gituma kuri telefone ama comment agenda rirukanga alright buretse switch off my camera what is the okay buretse ndawe ama comment kubasoma ama comment ya nyuma ino ni namasa mugoroba aba famille ngo bashakura aba movie so jese nkunda ama movie cyane mugabo bo uje yose famille urakora ibintu nyine n'ubundi kubera famille igutegetse what can you do ya nisanzwe ni ibisanzwe okay nakondera ko hari comment no ntasomye so kutarano ntiri kwiye neza we need more light okay Semerera is live I know okay naza ko ama comment nasomye yose hari ama comment 10 ngaha mwengo ndabona urashitse mu nzu yego woja ko kivutigeze ukora donc ino navuze nta niwize code deja ntuze se nizo guha akazi urana ko wakoresha ikimenyane
nubwo kakwa ntacyo kamaze ntabwo kazogutunga utagira uratarataza hirya no hino. So what can you do? Okay, ivyaha mu Burundi biragoye bwana, muri make itara ryamurikira abajene ryateye rizima gahoro gahoro muri no minsi hoho vyunyutse, ariko nabo kwihebura. Bo amfete ntiwihebura ugu mutarataza nta wuzi exactement yo y'ibintu bizoja go mugerageza dantureka umuntu agerageza burya ngo ntarataze canke makabando nandare aruta makate ndambarare ukuri kuragerageza niko ushobora gusanga utomboye. Je nkunze kuvuga ntuzeye ujya mugana umvise ngo bikere bibiri vyaguye mu mata, kimwe gica kirihebura kuko kitazi ko kiramigwa, ikindi gica guma kitera imigere hirya no hino, hanyuma amata aravura kihagariye hejuru kirasimba. So ubwo mutarataza never give up kuko nta kundi. Abantu turacari nyuma gose, ariko iyo bashitse hanze baritanga barakora. Donc ushize ahantu hari akazi wogakora, ukabonye ifo kugakora mon frère, ukabonye ifo travailler nta kundi vyogenda. Bo jewe nibaza ko iwanyu ukeneye kwideplasa vyoroshe cane, nta mbuteyage. Bo biva n'amasaha naho utumbereye neza ko amasaha mu gatondo. Amfete ukuntu ibihugu vyo hanze biri organize nazo nko kubijumbura nyene, usanga hariho amakartier. Mu makartier nta mbuteyage nyinshi ihari. Ambuteyage iba ugiye kwibarabara rikuru bita motorway canke highway ugenda mu gisagara mu masaha mu gatondo. Mbo haraba ambuteyage ku bantu begereye ishure ose, begereye amashure, ahantu begereye amashure hari ambuteyage, abantu baje badropenza abana ku mashure yabo. Mugabo ntabwo ari grave, aho mpereye ntabwo ari grave. Aho mpereye ntabwo ari grave ambuteyage. Ariko irahari ya mu masaha yo mu gatondo abantu bagiye ku kazi, no musaha ku magoroba abantu bavuye ku kazi usanga mu marabara hari busy kamen. Okay, bite nanje unde pana ndabe ko nashika hiyo akazi ni koko. Amfete kuja mu bihugu by'abazungu ntibicoroshe, ntivyoroshe, nta nzira za panya zihari nyinshi. Nta nzira za panya bafise bafise programme zabo bagendera ko udakwije antuka kugira nk'ahandi uca. Abantu inzitwa za panya nafise ifaranga vyinshi, okay? Afise ifaranga vyinshi, aba bashinwa n'abahindi acaza nk'umunyeshuri. Je nk'umunyeshuri nta kwankira ubazanya amafaranga, ni nk'umukiriya, hanyuma agaca ariko ariga akacarondera akazi gahoro gahoro, hanyuma akaronse agaca saba permis de travail gutyo. Donc niyo nzira novuga iri yitwa ya panya, inovuga iri facile. Izisigaye baba bafise ati tukeneye abanesi uyu mwaka, dukeneye bari mutakwije ivyo bintu bakebwa, na inzira hari. Bo izindi ni ibintu by'amafamiye naho nyene biri compliqué. Mugabo nta nzira za panya zihari kuko ya ni na island nshobora kuca mu uburimyi bimeze gute hiyo. Ino mu bihugu byose by'Iburayi uhere kuva kuri South Africa mbere wanashaka na Zimbabwe nta muntu harima, okay? Harima umuntu bita umufermier, fama. Donc ni nkuko uvuga dufate nk'umubaji. Iyo ukeneye intebe ntabwo uja kuyibazira, ubuzuti hari umubaji aja ayinkorera. Ntabwo umuntu wese ngo ko mwese mukeneye intebe mu nzu ugira mubaze. Donc usanga abafermier baba bariko bararima, donc abantu babaye nka kujya kwibujumbura kwa nta kurima abantu dufise wo hakurahe. Harimo abafermier, abafarmers, babara commercial bakarima bakayigaburira ibisagara, ibindi gashora mu bihugu byinshi. Dufise ivyamo vyinshi bishogwa hanze, amata menshi ashogwa hanze. Mugabo uburimyi n'ubworozi si ikintu ukora ngo nuko wazi ikindi ukora cyangwa nta muntu abipima ko si ibintu upime. Si n'ikintu cyorosha amfete kugira ngo botungwa n'uburimyi muri bino bihugu. So uburimyi ubumena aba farmers aba miliyoni y'amadolari ntushobora kugira kuri mudafise umiliyoni nk'imiliyoni zingahe z'amadolari, ntushobora kuronka ferme iri munsi y'imiliyoni ngira nka 10 kuko abari binini cyane. So kurima harimo abarimyi, aba fermier, hanyuma abasigaye bakora ubundi buzi. Abadashoboye kuronka ubundi buzi bapfuma baraguma ngaho leta ikabahemba ayo kujya. Mugabo nta muntu avuga ngo nabuze aho nkora ngo reka nje kurima ko nabuze. Voilà.
Alright. Bo sinzi ko hari ibintu navuga ko ibisigaye bo nabonye amenga ngo abapolisi bagomba kwitoza cyo kimwe na Neva ntawuzi ko bazomutsinda canke ko ari babandi bari kurondera amafaranga yo kurya ntiwombaza ibyo hari bitera no mujya nkavyihoza nkikora ibindi byunguka cyane cyaje naje ndi kuyimanura abandi naje ndi kwita ku bintu by'uburundi umenga ntabwo byunguka ujyane concentre nkikora ibindi shobora kuronka mu musaruro mugo ndisaziye kandi ntabwo ndiko ndirukanga n'amafaranga no gutunga ndisaziye kandi ibyo ntatunze si nk'ibitunga ariko ya ibyo ndagiye biteye ubwoba. Alright. Nibaza yuko ngiye kugeza aha kubera hageze ko famiye inkenera mu kanya gatoyi isase. Hello. Alright. Bo sawa nibaza ko ibibazo byose navyishuye sinkunze gukora live stream menga iramboha ikimbohera kuri computer iminota 40 maze iminsi iminota 40 ngahe mbega ndiko ndavuga sinzi iminota maze ariko ni myinshi abantu 22 muri ko nkuba shaka kuza hiyo gukora nk'akazi hiyo mumufasha gute ino nta buzi buhari ino musanzwe abantu bahamagara gukora akazi n'abantu bari qualifié okay n'abantu bari qualifié d'abord test ya mbere kubaza n'icyongereza kumva ndavuga icyongereza bakora test bita IELTS utayishoboye oya no ndiko ndakubesha nanuze nta buzi buhari nka burya bw'i Dubai nta buhari burya bw'i Dubai bukora abari hafi nta muntu bahaviza ngo ajye gukora akazi kwi Dubai cyane ko muri za Serbia babakina aba professional abanyamyuga gusa nta bundi buzuza kurondeza aho nguri gakora abegereye hano hari amaire yegera hano hafi nk'ubuzi bwo mu maferme nibo bahamagaraza kubukora ntabwo bahamagara ntavuye mu bindi bihugu nko muri Afrika. So iyo nzira kuvuga ngo wojya gukora akazi ntabwo ibaho kabisa ntabwo ibaho no bahamagara usanga haza nyine abahindi nk'abafilipino kubera bazi icyongereza niba usanga bari gukora nk'abanese no muri technology. Sawa nimugenda musenge bwana mudusabire twese twego bononye tuzosubira bye reka ngeza